bakunzi b'ishiramwe BMBC turasubiye kwaramutsa uko mubibona uno munsi ahantu turi siho bayagira turi turi ahantu aho twagendeye umuntu umwe twigeze gukorera umugambi go kugira tumubaze tuyage nawe bitari bike rero twoshima kubanza kumuramutsa baramukije cyane kubona mwatwakiriye hano iwanyu no munsi mikino gitondo. Mwaramutse neza, karibu hayi wacu. Murakoze cyane. Uyu muntu turi kumwe twaramukoreye umugambi mu myaka iheze, twarigeze kubabwira yuko hari abantu benshi tumaze gukora imigambi kandi kubera ko twabakoreye neza ntidutinya gusubirayo. N'ubu rero twamugendeye yaciye ab'inshuti. Yego twashima rero kuyagana ku tubazo dutandukanye, umuntu wese yo kwibaza ahuye n'umuntu bakoranye akazi. Yego ubwa mbere kwashima kumubaza mbega hajyaye mwebwe mwatangiye gute kumenya rino shira hamwe ryubaka amazu BMBC? Murakoze cyane ako nawe urabaza navuze ko narinje wanyu nkanje kuraba umuntu nkasanga muko mucapa ibintu by'ibicapo nkadabajije byo muri ko macapo kamabona ibicapo by'amazu nongera ndabaza ico mubikoza muca mumbwira ko muri mwishira hamwe ryubaka amazu twangagira n'ibicapo by'amazu. Ego nukuvuga ko mbere none wasanze nawe ariho wari ugwaye ngira ngo muri ico gihe oya so nari ingwaye no haize iminsi itari mike menga haize imyaka irenga 6 ariko nanje nemfise umugambi wo kugira akantu nkako. Yego nigo nuko rero hanyuma ico gihe twarabonanye murabona turiko turacapura hanyuma uravuze ko nawe waciye usanga kumbore bihuye nico bari bifuza. Ego none ubuye ninyungu iziherero woba ubona kuba waradu mu nyuma shivuga ati naje ni mungirire igicapo mbere munanyu bakire inzu yanje ninyungu ihebona kubona baraduhisemo. Inyungu narayibonye itari ntoye kubera maze kubona byo muri ko murakora nka rumenga bisa neza nace nemvya ntekabana nandi abiyegereze ndakongire ibintu bisa nivyo mareze rero murangirira igicapo ico gicapo ndagikoresha kugira amenye ibyo nzokenera ibikoresho nzokoresha kwene bingana nongera ndabona n'ishusho y'inzu nzoba mfise ico gihe niyuzura. Urakoze cyane ni kuvuga we wubatse inzu uzi by'ukuri ukuntu izoba ipanze n'ukuntu izoba imeze. Ego none ariho abantu benshi bagira imigambi ugasanga barateguye umugambi agaca afata akagenda kubaka inzu yiwe by'ukuri atakintu atagicapo atani devi imbere atazi namera bizomutwara. Mwebwe n'inyungu yihe mubona mwironke kwa rero mwaragize mwabanje kugira iyo ntambwe kugeranya ivyo bicapo mbere mukanaharuza n'igiciro c'ibintu mugiye kubaka? Urakoze cyane ko ivyo wowe navuga nti maze kugisha igicapo naciye mbona uburyo nzokenera bica mu mwanya kwanza kubwegeranya imbeko ntanguza umugambi kugira se ndagutanguza ngo ndawuciriye hagati kweye kuri ivyo umutafise igicapo nteza ngo umenye uburyo uzokenera agutangura baza ngo uburyo ufise burakwiye mugaga hagati bikaca bigora bigahagarara ko utaruzi neza uburyo uzokoresha ukene bungana neza cyane. Uvuga ute nimba basi umuntu yo ahagarara nyene yaravyiteze nikibi ikintu ca surprise c'igisida kimuguyeko abe yarazitinzo garukiriza ngaha. Ego rero sinzi rero ko ubuye mwoba mukurikirana abona haciye imyaka wabivuze itari mike mwege hano twicaye dutanguye kuhubaka. Rero sinzi ko mwamukironka kanya mugakurikirana byashira hamwe byabagirira ibintu kera ubuhinga rigeze ko muri kino gihe sinzi ko mwamukironka kanya kubikora. Ego cyane rimwe ndaza ndaraba kugira ndabe ko abo twakaranye babanye batera imbere ndaje hituma nasanze mwarateye imbere kabisa umusiye mugora kwibangurukana bumenye n'ubwo umuntu ashatse kumenya iby'iwanyu barabisaka kwibangurukana bumenye si nibyo byonyene narasanze geje twakorana mwe mwagira utuntu two gucapisha intoke mashusho y'inzu ugasanga kwagerageza n'intoke haba ibyo bicapo by'uko n'inzo bimeze mwagisha intoke ariko muramusiye mukoresha imashini nyabwonko mukazana ibintu nyene bimeze neza kambere ahubwo sinzi urabaza murarama muratubwira mugugeza aho. Ego ugize neza cyane ivyukuri iyo nkuru iremesha kubera nivyo nk'umufundi akatwumviriza ico gihe twabonana namwe nimwe twakoresha ibyo bita marotring na makarama capura amazu
n'igicapo canyu cico gihe twagicapuye dukoresheje ubwo buhinga, ariko ubuye mwavuze ko tugeze ahantu dushobora gukora ibintu by'ukuri n'imashini nyabwonko. Ni ikintu ciza cyane rero. Rero naho dukoresha imashini nyabwonko tukaba tunubaka amazu, mugabo se twenyene tubikora, hari abandi bafundi babikora. Nk'umuntu yoba yifuza kuduha igikorwa canke yoba kigonano, niyo ngiye ubona ihari mu gukorana na twebwe ugeranije n'ukundi abandi bantu bubaka babikora. Ako nawe urabaza. Mugaje narageje kuraba burya mu nyuma y'igenda bakurikirana hakanasa niyongereye mwariyongeje ko akandi kantu gatuma kuhamagara umuntu ashaka kubitura. Ana kugege mwacapisha nabwo ko mwakoresha intoke umakoresha imashini nyabwonko ati birenze hari ibindi birenzaho muri ibyo nabonye twagana n'abandi mu maze gukorera murabasanga no muhira data mwe musikeye ari bitangaza mukababwira mukabaha icegera cy'ibikorwa ko nebiko biraranguka. Mu gihe umuntu ataba yabahaye akazi ataba yaronse akanya kugira ngo ashike kuri shanti muramusanga mu ntango y'ibintu bigeze ngaha nakandi kiyongeye ko abandi usanga badakora. Iyo umuntu atari hafi yabahaye ico mu mukorera yabahaye akazi no kumugorokana bumenye mpanansanga mubimenyesha neko mwumvise abo twaganira bavuga ngo mugakungukana mumenye mukabishiraho mukamubwira ko nebiko biragenda. Ico nabonye ari ciza kandi si benshi bagifise hano iwacu ahubwo mwe mutera imbere gose gusumba. Murakoze cyane kuba muciye kuvuga yuko twega ata muntu kumbure yohagarika imirimo yiwe ngo ave mu biro cyangwa ngo ahagarike urugendo rwiwe ngo anje gukurikirana inzu ko yadushaka kumenyesha ku munsi. Rero ngira ngo mushima kubwira akajambo ka nyuma rero abariko baratumviriza mufatiye ku kuntu ishyirahamwe ryacu ryababaniye kumbure nibyo mugipfuriza akajambo kanyuma. Murakoze cyane cyose nabakara kanyuma uko nyazo tsoma tuganira mugariko ko mumbwiye ko mugera mu tuvugana akanyuma je nosaba abantu bashobora kubaza kumviriza ibyo tuko turaganira cankwe hari gihe wari umuntu ari ngari karavyumviriza kubitura byo biza kubera harimwe karusho agerageza ko ashoboye agahereza ibikorwa bene ivyo kubaka kabereza abahinga kubera ibihe tugezemwo bihindagurika. Iyo wubatse ikiyo tamuhinga yabigufashijemwo nivyo ndusanga duhura n'induka y'ibyo ugasanga birahitanya abantu cyangwa nabo biraguhitanya cyatuma kubwanje mbona umuntu yo kwitura abahinga ndacacare mwebwe ubona ko maze uko ndababona kuva kera tuco gihe twakorana no kuri magiye muratera imbere mukamubwiza ko ntambwe mwerekana ibintu kuri kubibwangurukana bumenye kubiyegereza nubaza ko byofasha cyane. Ivyo birerekana ko mufise n'undi buhinga nkeka ntashoboye kubona nkeka nagaruka muri shanti wanyu aho mukorera muzobinyereka nkasaba rero uko nukuri uwo bitura ndabona ko mutomumara amazi. Cyane urakoze cyane kubona uvuze ati najewe ntera ndangiza uravuze uti umuntu kubera yuko kubaka ari umugambi ukomeye umuntu yo gushinga abantu b'abahinga no kuba mbere usabye abatwumviriza ko kwidushinga twebwe n'ikintu ciza cyane. Hanyuma rero naje ndashimiye abadukurikiranye muri kino gihano tugiraniye none umuntu twakoreye umugambi kera tukaba twifuza rero nabo nyene yuko bashimye kubaka bo kubaka neza mukorana n'abantu babigize umwuga kandi imbere emwe babishoboye. Mugire ibihe byiza rero murakoze.